Sugua, kamu na sugua kiza. Kindaki. Nipe, kindaki. Hapo ndani ya baja. Buga chumba. Ukumbi wani? Ukumbi wani ndabisi kukula. Haya baba, yako ninenzerekana pamwana nyinshi. Ila baraka zineza. Haya baba. Abulanga chini. Yes. Nta mafaranga uvuze mbabarira. Ahubwo nyene mbwira wa muntu yavyose. Kugira byose nikana mu masaha. Muramubwira ko ndamukeneye. Wewe rero bamushonga ifeso reka cyari. Aho mbona akajeje kari kangoye imashini yarampfanye akazi biragorana birangura biramvuga umutwe ndarunda cyangwa kumenya ko ndushe. Ndumva ko shiwe kwa dushe umutwe cyane. Nubu ndumva ndushe umutwe ahubwo ndarinje kuryama numve ko nakuruka. Reka shani washe gusumba twego uraje twagiye. Hariya higiminga ikobero. Hariyo dose tugiye gukorayo. Nararushe. Ngo barafunze kuzuba. Shando barakazi ku secrétaire n'ikigarakoro. Amasha. Okay. Nibuka. Bega ujya muntu yaraye ngahaga esi wowe umuzi. Ndamuzi tunamuzi. Kubera Mafere ejo namusanze mu barabara ryanye ameze foto tukazana ko rasikizi ko nijyo dukora. Kigama abantu b'abanyamahoro nkamwe mu mitwe. Umusanze mu barabara tukuzana mu zuba. Niko se rihari. Ubu rero abantu bose bajya mu barabara. Indire bose urutaniga sefa konsa. Urumva kubera mba ndakusigurira urabizi ibyo dukora mu dena gatakazi na muntu nocaho umuntu arenganye aryamye ameze ko hamumureke nikibaho amategeko nigiye ivyo ntibihuye n'amategeko nigiye nagato urumva n'inkubu yogira ikibazo wowe urumva ko wovyifata mu gute ivyo ku kazi ni ku kazi dukora kugira ngo turonke impembo sikuvuga ko zamayibobo zose ziri mwibanga tushotera aho zamayibobo zose tukashira aho rero kuvugana ko sizamayibobo urumva nuko nawe ugira ikibazo kandi ikindi naco kuba namutoye yogira ikibazo naho ndabafa ko ndamwanzikisha abantu bakunda ko ndamufise igihe ukamenya ko ndamufise ivyo bibazo nawe niba rero uzobitera atwa umva rero nizere ko waramwandikishije ko nibaze kutozana ikintu ijyamike ngaha utacandikishije kuko amenye ico gira ingorane zawe nitwo disangiye ndabizi kusuzuma mu gikoko uranye urafata igi wawe uje mu cyumba cyawe uryame ayizini yaferezana n'akazi kanje uranye niko ushatse kumbwira rero unyeretse ko ushoboye genda iyo ibyo byose biri mwibarabara uzane ushire ngaha sister ntibikuraba wowe ufite icyumba cy'iwawe nandi ukagira icy'iwanje urumva birakurya muga duhurira mu rupangu ivyo ni by'akazi k'iwanje jewe uranyo kandi reka kunesha umwana nawe ntari ipfo kumwe mise nzanira icyayi ninywesha nzanira icyayi ndashonje ndekane n'uyu muntu atazi icyo ajejwe icyo cyayi shora tuzane n'uwo muntu Ingoi. Sawa. Waramutse gute rero? Ndashima Imana pendo. Mbega ndakwaza akatora. Wowe uvahe jewe mva mu Buterere nkaba nitwa Steven. Hama yakwishinga kunavuga ingizi mbega umukozi yagiye hehe kira mutuntu cyara kizanye none kwa bintu nyarutsawe ukwa umukozi ashaka kazi iyo uwo mutima mubi wawe ngira amatsina biga muri no nshaka kugira umuntu buke none ushaka shaka kuhinduka umuntu mwiza ushobora kumindura rero wewe nzongere very soon nzoguhindura neza
ndumva wowe urashoboye ba mahoro dawe nyarutsa isukari cyane kwikanya na kirongo Michel wahana ibyo mvuga urabyumva neza urabona imeza iri ngaha siyo twari dufise ubwa mbere twari dufise imeza y'ikiyo umukozi twari dufise w'uburofa arayimena akondisiyo ke ngiye kuzana iyindi ndakubwiza ukuri nta burofa uzanzanira ntundabukondi wirare nawe ukuntu tuzoca tuba ivyo rero ubuzana ntanzoraba bitegerezwa uko ndabishaka urantegeka cyangwa ndagutegeka sawa none ngira rero ikibazo wagize ushikaho umererwa kundi ukabona ntutaha wagize ikibazo nyabaki ni birebire cyane impamvu zabitumye ibya byose si ukuvuga ngo jewe nyereye kunywa inzoga oya byari bya mbere none wabitewe ni byarashize kandi byari bya mbere nyuma y'inzoga kandi impamvu zabitumye kurarira n'ibiki n'ibiki none bakwirukanye mu biki Ay, muy. Kugira ngo nabyutse. yewe inda narakubwiye ko ari yanjye ndayemera ariko byongeye ku bana byari ibyo ariko ntabwo nari bwabiteguwe none iyo uba urasaba imbabazi kwanza jewe nashatse ubanza ugume muhira kwanza nk'amezi 2-3 mbe nditegura neza mu buzima hama ucuze Mama yabyaye. nesheri nabo ubuzima mbamo ubuntu uzobushobora iyo uburaja basi kwa mama wawe mutoya basi ukabura kumayo hari ikibazo okay sawa ingo Tubwire mana urabona ko ari amazi yo kuyatanga ama ndakubaza byerekeye kubera ko induka burakarashi ukuntu uza n'umugore ukabimpisha dukorana biva kuki maze ngo niwo mukobwa Jacqueline warazanga kukuraba niwo mukobwa nyine Jacqueline aho uraza kundaba ngaha ntumuzi none ibi burya sinuze ngo nuko nezero ufite umunezero w'ikirenga burya neza ariko mbabaye ubabaye cyane ubabajwe ni iki ikimbabaje si kendi Steve ugiye kwikugira umukobwa mama n'indangwirimo burya muri ubu buzima turimo ubona ko ruzo bivamo ariko kisco cyo urantangaza ikosa nakoze
ni kubera ubuzima cyangwa ubuzima ubwabuzi kandi birazwi uko urabibona kandi ubu buzima ubona ko bugoye iwawe ibyo iwanje mbona ko bworoshye kubera ni amaraso y'iwanje afise mu nda sinushobora kumwirengagiza ko nari ndamukunda nawe akankunda. Steve, manika gato wicaye ukamanura ugahaguruka. Umva rero ndakubwire sivyo, ndumva ko ugomba kumpanura amajambo yo gusambura sivyo, izo mpanuro zawe iwanjye ntabwo ziza kunkoraho uko uranyumva. Steve nakumvise ariko rero umenye ko wikwegeye ingorane y'amahasa. Y'amahasa? Ego Jewe iyo ngorane y'amahasa uko uravuga ntabwo ndayibona. Ikindi naco reka n'ubuzima bwa jewe turi abagenzi ngaha apana muhira. Steve bari impanuro nk'umugenzi ikibuga n'icumba icyo bancu n'ikibona. Ndibaza nta bindi mfise norenzaho ukumuza ni wawe byari kuvuga ko umuco umugumana umubike wariko kugerageza barese ujya mu tipe nini arakangika kugira ngo nitwa mutwara aramwakira ntuzumbaze umwana wa mutaro bose nakubwiye nta bindi nifise ko kubwira kimwe gusa ko urabona ko iminsi maze ntari ngaha ndari amashina nje ko atacu migeze muyobora nako amace nja gusenga ibindi nabyo uratamba wirorera. Umva rero wewe ntacyo umbwira cyo ngira mu matwi ahubwo tuca inyuma y'amatwi ko namaze kubona yuko ufise impanuro zo gusambura apana impanuro zo kubaka. Ntasambura siko komeza mutamu uraje vraiment. Umva kubera ko abantu ba kino gihe musigaye gusa mwicarira umuntu mukavuga amajambo ubuzima bwiwe mukagomba kubuhera ku ntango gushika hejuru. Musiba kurima ariko ntimusiba kuvuga umuntu kubera iki? Muri wabandanije nanje we uco wifukishwa nk'iki ufise ushoboye mwana uko kuntu nazanye imiti n'isoda bisaba ko tutangura umwe isoda n'ibitumbura nabizanye. Oya imbere yo kunywa imiti utangura kwanza kurya sivyo? Sa rero byuka gato yihangane sivyo? Byuka gato ihangane ubyuke gatoya unywe sivyo? Sheri oya byuka shasheri ihangane pole babe. Ibihe byose uzoba urimo nanjye nicyo nzoba ndimo aho kuba urwaye nanjye siniyumva neza ariko tureme ntitwihebure Imana iratuba.
mbona atakirira cyane cyangwa yarakize. ikibazo no kuri mu mbabaye yananiye kwishura gusa aracakorora. kadomo intebe zagiye amasahani nayo mbona igitanda cyoco mana Amasafuriya ni matera nabikoresheje kubera ko yagiye wari mu bitaro sinari mfite n'uruhera na rumwe rwo kugira ngo ndakubwira ngo kandi urazi yuko umaze kubyara bisaba kuba umufunguro. Ikindi nacyo nakare turekane n'ibyino kwanza je mbona ko tujya kwibujumbura ibandi y'abavyeyi banje babona umwana babona nawe wo mukazana wabo kibanza none Steve je nukuri ansana muri banange nukuri ndanyewe cyane bana suye kukubona tuba tugukumbuye nukuri nana wasaniye wajungutse wagira uwo none uje wabaye umuryango wagutse ndani mukazana ndani yakuzukuru uje nukuri ntawe ndagushima ubunye ko wawe none yame dawuzo zo turano nengu wabonye mungu wawe kuva n'ababonye bari nagize umutima wanjye ari sawa kuko hari hagize igihe kinini narifuje kukubona nk'imfura yanjye numva ndaryohewe cyane urabona ko wanjye kuzukuru warakoze rwose kweri nawe yaciye n'ubwenge basusinda n'amatwi ni Steve n'ubwoko bw'iwacu anezerewe cyane rwose. Yes, Steve! Steve, ni wewe? Amahoro. Ego. sawa sawa. Naho yabyibushe. Bwana se n'umushitsi. none okay mama none nawe warabyushije kugira nyine papa okay reba yego narakoze amakosa kubona ntabamenyesheje niyo narindi jewe byashitse iyo narindi ndafite umuryango uyu mubona umukazana wanyu uwo nawe uwo ni umuryango wawe byashitse ndamutwazira we narindi iwabo baramwirukana bamaze kumwirukana ndemera ko nabonye utagiye umwana mbo iki nacyo amaraso yanje ndayakunda cyane numva izo ngorane zashikiye hanyuma cyambura kuguma hiyo mutabizi cyambonaho kuza ino ndamuzanye gusa vema neme naragize amakosa ndisaba imbabazi Steve tumwe n'umurundi ngo ibwire serivisi ni nyinshi kandi usaba imbabazi arategeka ntibamenye cyane ahubwo byari kumbabaza iyo numva ngo twajinda umwana w'abandi ngo acumuhera umugabo uye wararavye uzungu ibaho warawurokoye kandi warivye no kuzosaba imbabazi ntaco tuma ndakwimba imbabazi ahubwo karibu uje mu bwaso wawe umwanya uzobyararonka wizimamo icyo tuzofungura ntizofungura kandi sinzi nigere numva mu macanyemwo n'umupfasoni wawe kubera urujambo ryawe azaruhagaze twene wawe turaguhaye imbabazi murakoze urabonye umukazana wawe n'umuhungu wawe wama wambaje iminsi yose ni ukuri ni mwiha amahoro aha muri muhira muri mu muryango ahubwo mama wawe narabe nyirakazina ndazi murabushe Ego. turabaho wasasiye umwana aruhuke ndazi rurerure hama umukazana wawe muramenye ibyo muganira je sinzi Ego. Karibu. Kira. Bebe.
narifise ikibazo narifise ikintu kimaze iminsi kimbakimba bisa nk'umutima siko mu mwanya babasize hari ikintu cyari mu rugo rwacu nacyo urabona nawe sinzi umaze kukibona mumaze kubona kuva aho Steve ateye kandi umugore wiwe ko hari ibintu byahindutse ubu rasiyo yarongerekanye ubu nyangiye mu isoko mwahise ibihumbi 5 sisuma ibihumbi 10 ntibikwira kubera umuryango wariyongereye nuko Steve urazi ko Imana yaduhezagiye nta kintu tubuze gusa akazi gusa kandi turaronka amahera raba na Steve kubera yongereje mu muryango agira icyo akora aza araterera muri rasiyo nanjye ngiye mu isoko bintungire bigende neza kandi nta mugabo adasuma ubu yarabaye umugabo yarinjiye mu rundi rwego kandi ndabereye je nakumviriye nasi desije numurerano cyangwa umwana wawe umwana wanje none hageze biri baho umbwira ko no sabaransi umwana si wabuze ko imana yamezaga ndafite akazi nawe urakora ubu imishahara yacu twe turi babiri cyangwa se ko turera Steve mbere ndakazi je nk'ibyo rero nk'umugabo ngo bihera hehe bya Steve mu gutanga amafaranga yacu Steve naho yazananye n'umugore n'umwana imbere yacu aracyari umwana nta muntu akuri imbere y'ababyeyi Steve naho afite umugore imbere yacu aracyari umwana icyo kintu rero imbere yo kuno bisobanura yacu abo bikorera mu mutwe ariko arakura arabona ubuzima bwene bumeze wenyine niyibwira kuja kwipangira azobimbwira sinzi nige numva ngo wamusabye amafaranga ya rasiyo ibyo ibizoboneka tuzofungura ibyo kandi akaza ko anejeje Steve nakoze Steve ahaje kwa se na nyina n'umwana ngaha umwana mu muryango mwe ntashirenza Steve ni umwana ngaha ko yarongoye nakiri umwana ni kuki utantwaye iwanyu bani wari umwana mu rugo kwa so na nyoko ubu rero Steve nakiri umwana ibyo bikura no mu mutwe mudamwereje uwe ndumva ko sembuga ukavugiriza nyambuze ko je aje ntamusonguru ntashirenza bashimwa mu Burundi ngo iyo inkoko yibonye indwara ibona ko isumba izindi zose ndakuzi mu migani kuzi guca imigani nk'uko umengo wavukanye na Yesu ibisigaye nzovyimenyera sindi umwana mu rugo Kiza ko mbuga ugasubizana nabuze uzi ko abagore mwavuze umwana ndazaho ndagufatira nushaka ugende ndafisa ndagufatira isukari yarayiheze mama ariko kumenya ijoro nyinshi kunywa icyayi mu gatondo ku mugoroba saa sita atakintu winjiza mu rugo urumva ngaha rero nukuza amategeko yo ibi bintu je muri rugo urumva gusigara umugore ngaha mu rugo
nimusiga afise amategeko mu rugo rwe wanje jewe